Tewe bro. Abakuru bizi. Oya, just na ngene. Abakuru bizi. Eko abagivuga. Abandi bari hehe? Bari hajya Levi. Levi, Bredelaji. Levi. Eh, kweli. So, kitu mkanga. Haya, hape. Ndio wewe. Makana na watu. Ndio mrai tena. Hai tike. Ija. Oh la la. Sister. Bredelaji la kupeleye. Oh, sister. Oh, easy bro. Ah. Karibu. Na. Karibu. Msinyishe. Sana. Bom. Então, você já grave. Não, você já grave, viu? Ali, Wiki. Nada tahu kemudiannya. Kita kata ni cai. Tunggu. Simple. Aku tadi kita. So, saya nak bersama. Maju bos. Sawa. Betul bos. Dia. Nana nak bersama ya, dia. What's it? Dia aja mpeji. Kabar. Asante. Ila hata kama nileta nasikia nashuka sana. Igene kwanza. Kwandukirwa bya grave sio kuvuka. Hale wako. Turashima turagenda neza gusasinga. Gatura kubona ko bamaze kugura imisi yose ku telefone braza turamukumbuye. Ari munzira araje ngo ya imisosoro mu turebesha. Maka ngavuga eba birabasa. Yani yaone wafiki wangu ndio Kunda kumenyera ariko nagushimira kwanza ubona menshi narone na gumana kunikira barubase soke cyose ni bombo so Yawasaka soka masikati. ndaba mwenye kujuga kwa bandusha sana siona ujira kusikia from ndege Suko. ndopoli Ibi nagutumye wanzani. biruzuye kandi ikaye wewe yakanzu yaje babwira Makanzu kusakazani. Mugabo wa pantalo. turabiganira basiga kandi kujyamo Sawa gandujyame. sego None indahariya umuzi ko nzaje masahani nashire mu kabazo. Ego mungaruke. Clementine, my baby. This is jamani. Sijui kama unajua kama nimefika, sijui kama niko na debeli ni hatari. Fanye kwanza. Tutakiweka ndani hivi. Hello? Bite bebe. Uri he? Oh, mtoto kama iwanyu. Sema Bujumbura today ndi Burundi nyene. Sinanari kubwira. Kumdi ho mushobora kuza. Sawa basi, nakwendea mutebende sivyo? Tuza kubonana masaa yo ku mugoroba.
habari za huko? Salama tu. Umenenepa, umegeuka. Au unakuwa ngapi unaniambia hivyo? Au umetoka kwa mosi sana hivyo afadhali. Choma zile. Nini? Zawadi zako ziko ndani. Ziko kabisa. Niko na kumisi sana. Sio kama yani nimekuja kwa mpango mmoja. Unajua kwa mimi nao. Nimekuja kwa mpango kusema nitatoa posta kwenu. Na nange amahera yose kubera nzotanga amahera y'umwana ndakudote ama après mariage tujane Reyira imushezi. kubera ndagukunda sana n'ubizi Ndabizi. so muyako mama Nakumenya. wow so kubera warizi nakumanyire kuraba mufendi wanje ka tunakurekereza ngenda sivyo basi kwa sababu nipita kanyonga mtu mwanangu Hapana. taninyonga sawa twende basi zawadi asijali pamoja Oh, Gabi. Naenda kukuye man. Umesimishi man. Man. Nakuze bro. Na mbona Tanya mastai. Oya, nakuze na penzi. Na best. Oya man ya papa. Hai. Wana inebe. Sete boy. Umbrada man. Awenya ndari ka. Ya, man. Wewe. Siku nyingi man. Mungu mnakuwa mnaikiro. Lakini mnaona hapo. Man, gio. Nataka sema. Oya, hiyo makusi sasa. Wewe ndio man. Ndenezo sare mpo. Na bila yako sinda kukusa ngako na sasa na sasa ndio masamu. Ah, man, sitokaki hapa ni baya. Na fake kuona. Hapo Kiswahili cha kingo. Tunajua mambo yetu. Bani ni Kiswahili kilikuwa cha watu. Ndio 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 cha watu. Ya, Ndio ndio kimeza kote business yao. business. Ya. Na kazi. Ungomgeko kijana na kabisa. Yes, I'm too blessed. Wao mlikuwa mtakazifisa wewe. Kweli tu. Sisi boy. Tio unaona abashine ifo to create so ubuzima bwacu bwejo sivyo ibintu byo kwicara cyangwa umucatinga ngasi byiza bro silver byiza Tunawaminia nyingi. mani ubona kamba kwera bifise projet mama zani iminsi projet yo kuvuga abantu bose zo bava hanze bashikira muri hoteli ikaze nyine ngamu Burundi cyo kintu ngene ko nzo kigusigira wowe manager ya wowe manager cyo kintu kubera you friend brother Yeah? My blood. yeah long time man ndakukunda sana Nanje man. ubale kubera namwe yafise ngo mache ngina kuburana n'umubitu wanje namfonye ko aza kuzandana man prematine man Ramwibo basi ndeze urugo basi tugende man akibazo man tugira mere ko nari nga Oya, ndani. ama ifana yiwe byo mutondo so nagora Ndakwemera cyane. wao nduko waka baya Bwana Yesu yangu wangu ni Mungu. Tenga mungiwa. Halo? Sa? Penatine. Ubitarudia he? Okay. Eko. Sawa.
okay mukayazi wasise nakabari ngira ni biki wewe bora nero muriye neza ariko ndamufona ndagenda Martin? Baby. Jangan go back there, go. Please. Oh, baby. Hi. Martin. Ya, dokter. Bora uzungumze Dokter, kaka. tukiri, dokter. Dokter. No. Mfungule kwanza. Mimi nimevuta wewe, bora uzungumze. Hata masaya. Sungguh. Yo. Dia ada. Que Martin. Que Martin. Basi, Why? Kuna mtu mimi. Okay, karibu nichale. Okay. Tota. Kuranja. Ibyo bintu byatanzwe ryari kumenya ku mutwe Mukanya. Mukanya? Nari mvuye ahanyine mu kanya kugura mutubere bitatuma nakora indwara Burya mukobwa yitwa Clementine. ariko ubwo wenyewe
Just ikintu cyose kiba kiza ingaruka kanaka kubera intwaro yacu cyangwa perezida wacu yatubwiye tugiye ibintu byose bisabwa kubera twandukire indwara ya corona. So ibi byose byabaye kubera kurenga zamanuro batubwiye cyangwa zamanuro umukuru w'abaganga yatubwiye twikingiye tube tubakaraba tube turambara kare gafukamunwa kubera ntuze kuronka virusi corona ntitwamukiza ariko abantu benshi barabirengako kw'ibyo byatumye jewe ko bwanje nakaza umuntu nkunda nakaza umuntu narizi ko azombera umufasha mu gihe kiri imbere ko mind yanje ni byane byose byaciye bifira kubera ntitwatahuye kijya batubwiye ntitwatahuye ko ibyo byose iyo turi kubikora ibi byose nje ko umuntu afatwa gute bigenda gute biva igihe muhura n'umuntu ukaramukanya kuramukanya ukisanga ugiye kwikora mu mazuru ugasanga watwaye ya ndwara corona utabizi usise muhira na wewe mwibuse gukaraba ugiye kuramutsa abatumye bawe cyangwa umuryango wawe nawe ugasanga bagwaye virusi. Reka dukore bijya batubwiye amazi n'isabuni ari imbere y'umuryango turibuke kwifuka umunwa kiramusi yose ibe na devoir cyotuma tugira ahantu kanaka bigatuma turi portiza tuge kuri twebwe bigatuma n'abari hanze babona ko tutogeza bari byiza ama murakoze ndashima sana abakurikiye iyi filime yacu ni bantu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.